iyo buji rero icifata irido, ifata imatera, ifata donc iraka icumba cose kiraka. Kubera ndashima umuntu yanyinjije cane gusenga, yanabingingiye, yankwega ngira ngo, ariko sinoreka kumuvuga, niwe vyihuse ukeneye operation yihuta ati kuko imitsi yawe itwara amaraso mu mutima yarazivye. Ati dukeneye nturabona jewe narapfakaye, pfakara ndi muto kandi n'uwo wari warampaye ari muto. Ndagusaba umpe uzompa urugo rwiza, umpe bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe cyane uyu munsi gusubira kongera kubana namwe, kandi nkaza ntari jenyene. N'uyu munsi ndabazaniye umushitsi adufitiye agaseke gakomeye karimwo intahe zikomeye, karimwo amashimwe akomeye. Rero ndinginga umuntu wese azotangura kumviriza iyi ntahe azayumviriza ayirangize, ko irimwo inyigisho zikomeye cyane. Rero nagira ngo nakire uyu mushitsi imbere y'uko dusenga, abanza twibwire kugira mu mumenye. Rero abakunzi ba Holy Canaan TV barakunezerewe, barakwiteze. Nagira rero ngo wivuge uri we, hanyuma tuze kuganira bakuzi. Jewe nitwa Gloriose Ntibarekerwa, ndi umumama, mfise urugo, mfise n'abana 3. Yego. Okay. Uyu muntu murumvise rero ko ari umuvyeyi w'abana 3, naho mubona asa n'umujene, arakuze nuko Imana yamugiriye neza. Kandi waberewe musa neza. Murakoze cyane. Imana ishimwe gose. Rero turakwakiriye cyane kuri iyi mbonesha kuri ya Holy Canaan TV. Rero imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami Imana, tuje imbere yawe kuri uyu munsi special uturemeye kugira ngo tuganirize imitima yacu. Turakwihaye uzubane natwe kugira ngo ibyo tuza kuvugira ngaha byose bize kuba amajambo meza atanzwe n'ijuru, kugira ngo imitima ya benshi ifashwe kandi itabagwe. Turakwinginze mpemu yera mufasha mwiza twahawe, uzurongore Gloriosa, kandi naje umfashe n'abantu bose bazokumva aya mashimwe n'izi ntahe ziwe, nabo bize bibagirira ikimazi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise, amen. Rero Gloriosa aradufitiye amashimwe. Rero Goro, nagira ngo utubwire amashimwe uzanye naya. Amashimwe nzanye nukuri ndafise ibintu byo gushimira Imana, ndafise mu rugendo nabayemo ngaho kuri iyi si, hari ibintu vyinshi cyane Imana yagira ankorera. Hanyuma umunsi umwe mu mutima wanje haradudubiza ikintu kivuga ngo genda ushime, kuko nasanze ari vyinshi cyane. Ndavuga nti sinova kuri iyi si ntabivuze ngo Imana ibi ndayishimire, n'abariho bamenye ko hari Imana ikora kandi igirira neza abantu. None nagira ngo burya uyu muntu agira shime, haba hari ibintu yaciyemo bituma ushima. Iyo utahuye n'ingorane, iyo utahuye n'ikibazo, nta shimwe wogira, ubona ko ibintu ari bisanzwe. None vy'ukuri wo tubwira ubuzima waciyemwo uyu munsi, vy'ukuri uvuga ngo ndafise amashimwe mu mutima wanje, mbega vyagenze gute? Yego murakoze. Jewe nkiri muto, nkiri umwana mutoyi, hari ahantu Imana yankijije inkura mu umuriro waka, vy'ukuri uri kuraka, ndawusohokamwo ndi muzima. Uwo muriro vy'ukuri n'umuriro ko nyene uvyumva, umuriro uri kuraka. Nkiri muto, hari igihe muri iki gihugu amatara yari atarahari. Hanyuma turi mu nzu na mama wanje yarakiriho, n'abo tuvukana, uwo tuvukana umwe, uyundi yari arikiri hanze, ntiyari bwataye, hari mu ijoro isaha 4 z'ijoro. Hanyuma turi mu nzu jewe na mama n'uyo tuvukana,
hamwe n'uwundi mutama yavukana na mama yari yavuye ruguru. Hanyuma jewe rero turafungura turaja kuryama. Mama rero hari ukuntu yahora ashira amabuji mu vyumba kugira ngo ntabone. Hanyuma arashira amabuji mu vyumba vyose. Icumba ciwanje rero cari cashikiyemo uwo mushitsi, uwo muyomba wanje. Hanyuma ibuji irahera, uyu mutama yari hanze kuganiriza abakozi, twebwe twagiye kuryama, yari kaganira n'abakozi bari hanze. Iyo buji rero icifata irido, ifata imatera, ifata donc iraka icumba cose kiraka. Kubera iyo nzu yari nini cyane, turi hirya twebwe ntaco twumva. Hanyuma imiryango yari yugaye, uyo mutama yari ari hanze, mama yasize yugaye atazi ko ari hanze uryo mutama. Iyo nzu rero irafatwa iraka. Turi mu cumba na mama wanje dutangura kumva imyotsi itwuzuye. Avuga ngo ko tubuze impwemu bigenze gute. Sinzi ngene nsohotse muri koridoro ndarunguruka mwibaraza muri koridoro, sanga umuriro wamaze gufata muri saro. Isari rikiraka. Turonka ingene dusohoka, ndabwira mama wanje nti nukuntu ndabibona. Oya, nsubiye inyuma naragerageje guca mu idirisha biranka, ndababloke mu idirisha. Ndabwira mama nti nkwega nsubira imbere, hanyuma dufukame dusaba Imana dutaha amahoro. Ni kuko ngaha hantu ntidushobora kuhava. Umva inzira ugaye, ntaho dusohokera, umuriro watanguye kwaka, muri saro wakwiye, ntaho duca. Ndabwira ntifukama ngaha dusenge dusabe Imana itubabarira ibyaha byacu, hama dutaha amahoro. Niko ngaha turahera. Nuko rero inzira sha iraka, hajya tumaze kuba etufe n'intuze n'umwotsi. Biranka nyene, ndabona ko dupfuye biheze. Hanyuma turasenga na mama, mbwa gusenga bya bindi vy'ubwoba nyene, uri mu bwoba ko upfuye. Hanyuma sinzi ingene Imana rero yakoze igitangaza. Ababanyi bo bari hanze barakoma induru, bazana kizimyamoto, bazana mugabo bashobora pasura umuryango wo muri saro. Baca bashinyuma batubwira ati genda muryamye hasi, mugende murarampa mushobore gusohoka mushike hanze. Hanyuma rero ndabwira mama nti ingo tugenda turyamye tugendesha inda turara ko twosohoka. Nuko rero tugendesha inda dushobora gusohoka hanze, barakoma induru kugira dushobore kumva amajwi y'abantu. Kubera yuko umuriro burya umuriro ugira amajwi, umuriro ugira bruit nyinshi, ku buryo uwo muriro warenga n'amajwi y'abantu bariko barakoma induru. Ati turagera rero Imana irabikora, turarampa turasohoka dushika hanze mu buryo bw'itangaza nyine. Urumva ko hanyuma ariko ntivyagenze neza, kuko hari umuvukanyi wanje yahiriye imbere arapfa. Tuvuye aho twarimukiye mu yindi quartier. Ibyo vyago bitubayeko, turimukira mu yindi quartier, ndiga amashure, ndiga ndaheza. Hanyuma turahura n'umuntu, turabana, turagira ubukwe, buragenda neza. Hanyuma aho hari muri 2000 turabana, tumaranye umwaka, tuvyaranye umwana, asharagira accident ari ku kazi, baramugonga arapfa. Hanyuma apfuye nsigarana umwana mutoyi cane. Hanyuma urumva vyari ibintu bikomeye, kuko nari muto nanje, nari mfise nk'imyaka 20 nyene. Ndagumana uwo mwana, urumva nk'ipfakara nyene. Hari ikintu nashobora kwibagira navuze, nabwiye Imana. Byarandengeye, ndabura uko ndabigira, ariko ndicara ahantu ndabona ko atari ibintu bisanzwe. Mbwira Imana ngo Mana, ngo ibi bintu ngo urabikoze, ngo none hacaza ikintu mu mutima kimbira ngo ariko ngo ishaka ryawe riranguke. Ndabisubiramo gatatu. Hanyuma nkaja mu cumba, ndabwira Imana nti Mana, jewe ibi bintu bimbaye ko sinzi uko ndi bubwire, mfata umutima wanje
uwugumye ibikurikira ntavyo nzi undinda amarira ariko ndabamo ngo haraba turahamba kurya nyene bigenda turagira ikiriyo ikintu rero nibuka Imana ntiyigeze inyibagira muri ubwo buzima nta kazi nari mfise nta kintu kindi nari mfise novuga ngo no cogira comfasha ariko ubwo nyene turi muri ico kiriyo haza umuntu ambwira ko afise inka amararo y'inka ati jewe buri munsi bazoguha iritiro ry'amata umwana bararonsa icanywa araronsa amata barongera ati nyerekanye n'inzu ndamwerekana ati ntibazosubire kukugora n'umunsi umwe aho mba ndabayeho nagiye gufungura sinomenya ngo vyagenda gutya nukuri n'Imana yangaburiye n'Imana yandungikira abantu n'Imana yabimfasha mu vyose byari ibintu bikomeye ko je naba mu marira menshi cyane aho nicaye hose naba nukuri nshaka gutera intege gose umupfakazi wese ahari kuko n'ubuzima bugoye jewe naragenda muri bus bakandunguruka bakantuma intoki ntabwo ujya ngo ntiwamubonye ngo ujya ngo nagapfakazi ngo kahirwa gupfaka ngo urumva ibyo byose nkavyumva umutima wanje ukababara mugabo vy'ukuri Imana ntiyigeze inyibagira ntiyigeze inyimiconja umwana wanje yarize amashure umwana wanje ntaco yabuze kugeraho ngera ahantu haheze imyaka 8 yo gupfakara kwanje ico kintu sinoreka kukivuga ko naracemereye Imana nari nararonse akazi ahantu nkora Imana yaragira amfasha ndaronka ahantu nkora aho hantu nkora rero umunsi umwe ndaja muri ku kazi nicaye nakorera kuri reception aho hantu hari ahantu mba ndi jenyene hanyuma ndiyumvira ngo Mana nguko mbona umuntu umwandikiye ikete ari muri Amerika canke mu Bushinwa umwandikira ikete rikamushikira akarisoma kandi noneho agatanga inyishu burya umuntu akwandikiye niho wumwishura nabaganje ngira ndakwandikira ikete nti ushatse uzonyishura ko n'abantu barishura ari wowe wabaremye mfata urupapuro n'ikaramu ndandika kujya wandika ikete amazina yanje ntibareke bagororyoza ni telefone ndashirako ndavuga nti jewe Mana yanje ndakwandikiye ikete nizeye ko uzonyishura ndaryandika mu buce ngira ibice bitatu ndashaka kugusaba unyereke kuriho kandi uzumpinyisha ndashaka gusaba ikintu kimwe nturabona jewe narapfakara ndi muto kandi n'uwo wari warampaye ari muto ndagusaba umpe uzompa urugo rwiza umpe umugabo atigeze agira engagement ahandi hantu Imana uzompe umupapa ankundira umwana kubera yuko nta se yigeze aronka hanyuma ico kintu ndagishira kuri ntuze ndagishira mbonje ndandika nti urakoze Mana ndagushimiye ndarindiriye inyishu aho izonyishurira nzobimenya ndasinya ndayizinga ndabishira muri porte-monnaie yanje hanyuma ndabaho kabisa aho harahera imyaka 3 hanyuma ndahura n'uwundi muntu rero turubaka urugo vyose bikwiye kandi nta engagement yari afise nta turubaka arankwa tugira mariage vy'ukuri byose bikwiye hanyuma ngomba kugaruka kuri iyo mariage muri ivyo bintu urumva ko ivyo nayisavye Imana icambere umuntu
Atangaje. mufise. Bwa kabiri agukundira umwana. ankundira umwana, aho urumva mvuga tutanguye tugize mariage. Bon, donc ndamuronsa uyo ntangaje mafise, Imana herumvira ikirisho. Nshaka kuvuga ngo mariage yanje yari nziza. Nukuri n'abayigiyemo barabizi. Yari mariage nziza, isa neza, nukuri. Ivyo mba ndavivuye, urumva ivyo Imana inkoreye. Nukuri nari narishizemo ndayisaba abandi bana. Sinabivuze, nabyibagiye. Ndayisaba abandi bana, ntuzumpezagiza abana mana. Ni umwana wanje azokurikirwa. Naho rero ubwo rugo ndaruronse, iyo Mana impaye abo bana, nukuri ndayishimiye cane, by'umwihariko yaranyungiye abana, wa mwana wanje arakurikirwa. Ico ndagishimira Imana cane. Hanyuma urumva ko ankundira umwana. ankundira umwana. Uwo mwana nukuri yaramukunda. Ku buryo nukuri naho yaba twaronse abo bandi bana, nta kintu na kimwe atamuhaye, nta umve. Yize n'amashure meza, yiga amashure meza, murihira amashure, vyagiye biragenda. N'amatike y'indege murihira, akaja muri vacances, nta kintu na kimwe atamukoriye, n'amashure meza niwe yatangura kurihirwa amashure. Abo bana bandi batarariha. Donc ni ibintu vraiment n'uwo mwana arabizi ko yakunzwe by'ukuri. Yego, hanyuma ariko urugo rwanyu rwararyoshe, wararunezererewemwo, byagenze gute? By'ukuri hajya iyo Imana burya iyo uronse, nibaza ko Satani agira ishari cane y'ibyiza cy'ikintu Imana iguhaye, mu buryo nk'ubwo ngira ngo nari nizeye, ndizera ndayandikira iryo kete ndagira ibiki, ubwo Satani ntiyabinezerewe. By'ukuri habayemo imifunda, Satani irakubagura mu buryo bukomeye. Iratera urugo rwacu, irateza akavuyo. Imana igenda iba hafi, Imana igenda iba hafi ko vyagenze kose, byari ibintu bikomeye. Iteza akavuyo, iteza urwanko, iteza ibintu nyene bibi. Ariko ubwacu suko twankana, suko twankana. Ubu narabitahuye kuko ndashima umuntu yanyinjije cane gusenga, yanabenyengiye, yankwega ngira ngo, ariko sinoreka kumuvuga ni wewe nyine. Nare guhezagira. Nukuri wanyinjije umuntu uze wanteyemo imbuto yo gusenga, yo kwizera Imana, yo kutadehukirwa mu bihe by'ibibazo, mu bihe hari imifunda tahijya ngo wiki. Ndabigushimira n'ukuri. Nare guhezagira. Yego, Imana rero ubu rero naratahuye ingene yagiye iragwana cane, iyo Mana ikabihaba igihe cose. Iragwana, ubundi yaba ari urwo rugo ntiruba rukiriho. Ni Imana yabibaye. Ariko ndashaka duhagarare kuri iki kintu. None uyu munsi ubonye umaze kwakira Yesu, ukizera umwami, mbarira uburyohe wabonyemo, kugira ngo utere intege n'abandi bamenye uburyohe buri muri Kristo. Nukuri biraryoje. Ubwa mbere hoho natahuye ngo bo tugwana, usaba inyama n'amaraso. Sino umugabo gusa canke n'uwundi muntu wese ashobora kuvugirira nabi canke akagira gute, n'ugutahura ko natahuye ko ataba ariwe ubwiwe, koko ubwiwe nyene ntaba yobigukorera, nikiba kibi muri w'indani. Ivyo biri mu vyo natahuye. Kandi natahuye ko igihe cose wumva hari ikintu kitakumereye neza, ndagenda nkugara nkasenga nkabwira Imana, kuko Imana natahuye ko ntidufise amatwi kubera yo yitayafise, ntidufise amaso ntibiyafise, ntifise ntaco dufise idafise. Ni ukuvuga yuko namenye ko yumva, namenye ko imbona, niyo niyugaranye rero ibimbona, nkayiyagira nkayibarira, kandi ngasanga ivyo ndayisavye birabaye. Amen. Hanyuma vy'ukuri ndashima Imana cane
kandi natahuye ko naho twakubagurwa na satani nta umugabo wanje ntiyigezanya kandi nanje sinigeze ndamwanga nukuri nawe arabizi kandi nanje ndazi ko atanya nkarankunda kuko ikimenya ivyo satani ngira ngo yahumuye nukuri twayaga nk'abantu bakundana rero urumva ndashima Imana yuko iryo tara warizanye wewe nyene n'Imana n'imbaraga z'Imana yego mugabo waratumwe yego hanyuma uranteramo nukuri wararushe gose kugira ngo kandi n'ubu ukomeze umuntu ntagarika aguma agenda amenya ibintu yongera urumva n'ubu ubandanya usengera kujya usengera urugo rwacu kujya nyene yego ubu rero nukuri ndashima Imana hari abantu bashobora kwibaza ati mbega hajya yagiye kuvuga ibiki ati hajya kwira iki yagiye kubivuga ntegerezwa kubivuga kuko maramaza satani ngo twamunesheje gushinga intahe aho uri kushingira intahe Imana mwijuru Imana iranezerewe satani ariko arakogwa n'isoni intahe ni nziza cyane kuko nanje iyo Mana yangiriye neza kuba iyo mifundo yose yarabaye hanyuma ikagwana kuva nicaye ngaha n'ubuntu yangiriye rero no kubivuga hari abandi bamerewe nabi hari ingo nyinshi zimerewe nabi hari nyine abantu batorohewe ni ukwizera Imana ugafuka mukayibwira binaniranye kuvuga ukandika ugafata urupapuro ukandika naho zoba ari impapuro 5 8 ukayandikira kuko irumva irabona amen yego yego urumva n'umushinga ntayi wawe aranezerewe cyane yego nawe yaratahuye ko ikintu cyo gusenga ari ikintu gikomeye ndabishima Imana cyane gose ndashima nkigejeje ikora nawe aratahura yuko dutegwa n'umwansi abana barabitahuye bumva gusenga bazi ko uyu kintu kibaye naba ari gusenga amen haleluya nukuri ndashima Imana cyane bantu b'Imana muri ko murumviye intahe nukuri ntivyari byoroshe umuntu ariko abivuga mu buryo bworoheje mugabo ndazi ko hari abantu benshi babizi ntivyari byoroshe intambara zahoraho ariko uyu munsi bafise amahoro bafise umunezero kubera hari umwami bashize hagati mu rugo rwabo uyu munsi urugo rwabo rurimwe amahoro rero nawe ndagutera intege muntu w'Imana nukuri duhunge satani tugwanye satani ngo nawe azoduhunga mu kumugwanya nta kundi nukuyaga nukumvikana nugusenga ikibazo kibaye kereka Imana ntuce wiyumvira ngo urondere ngene wewe ukemura ikibazo mu bwenge bwawe mbega wewe iyo bigoranye wahora ubigenza gute iyo bigoranye nyine narigwanira narigwanira nkahunga nkigira jewe ibintu ntabyo nshobora ugakora amadega yabari jewe nikorera nyene nkabo bwanje kuko sinashiramo byukuri sinafukama ngo mbwira Imana ngo mfashe ni jewe nihe intumbero y'ibyonja ni rero uyu munsi rero uratekanye rero Imana turayishimira cyane kubw'urugo rwabo turashimira n'umukozi w'Imana Tanazi ndazi ko ari umukoroge nawe nyene yakoze ibintu bikomeye kugira ngo uru rugo hariho ministere yitwa SSH ifasha imiryango kugira ngo imiryango ibeho iguwe neza harimo rero abantu bagenda bahanura nabo baragize uruhara rukomeye kugira ngo urugo rwabo rusubiremwo bashobore kwimenya bashobore kwitahura bashobore kubona igituma izo ntambara zose bazicamwo kandi yakoze umurimo ukomeye Imana imuhezagire satani yarabonye ko binaniranye aseka ndamutware noneho ndavyonona Imana ni nziza ariko haleluya Imana ni nziza cyane Imana iratuzigama iradukunda jewe nshaka kuvuga muri ntuzi zibiri anje nagize operation ya mbere itangaje ntatahura je nagiye kwa muganga narahagurutse ndaja kwa muganga haraheze nk'umwaka n'inusu
ndahaguruka ndaja kwa muganga ntagwaye nukuri ntagwaye ije ngira nje kugisha ecography bahita kwa rezanimo je ngira nje kugisha ecography nari mfise utuntu tw'utudurere mu nda mugabo ndaja kwipimisha nsanga ndi enceinte hanyuma y'indwi zibiri ndavuga nti nje kuraba uko bimeze ngiye nukuri sinari ngwaye nta n'umusonga yari ivyo nyene kugira ngo nje kurabisha ko hanyuma nshiseyo bati ni sawa ntego je nari nje kugisha ecography kubera nti naripimishije bambwira ko noba ndi enceinte ni gusa ni kurabisha ngo ngo aheze n'indwi zibiri ngo rega ngo 2 semaines ngo nta kintu ngo kiba kiraboneka ngo buri hose ndagenda arangirira ecography ngire ecography acharambira ati madame none wari kurababara ntika nteka no kurungo wazananye nande nije ndi kumwe n'abana batoyi ati oya ati none ntiwababara nteka asharahindukiza ijya ntuze ijya ekran ya bagirisha ecography ati raberega ufise hemorrhage munda atumva hari amaraso ariko arava ava kuri trompe ati amaraso ahubwo ari mu kuzura ati ntubabara nteka ati ahubwo ndeke kuvugisha amajambo menshi ubu nyene muri block ati telefona ubabwire aho uri ati nta kindi ati ntidushobora kukureka umwanya munini ndatangara navuga none ibi bintu nibi ati ntubabara nteka cara hisubira arahindukiza atehera sinahagaze aho baca bantwara umuntu muri blog nta numwe yabimenye ndabwira ndatelefona umushinga nawe waje ndamubwira nti ibintu bimeze uko ati none wowe wasanze gute ecography nti eka ahubwo ni ibintu bikomeye ingo cadahamagara n'umwana nyine araza iriga operation yabaye mu mwanya wihuse barangirira operation baraspira ayo maraso cyose baraheza hanyuma uwo muganga arambwira ati byamaze umwanya na munene cyane uwo muganga arambwira ati nukuri madame urahatswe ati nta mwanya nukuri wari ushigaje wari kuvira imbere hanyuma bakabona uguye hanyuma nyene iyo operation irahera igenda neza nukuri ndakomera ndamara igihe nukuri rero satani rero ntiyahagarika ubonye ibyo bivuyemo bon natangaye cyane ingene nahagurutse mwemu yera murumva ngene umuntu w'Imana burya no mu kutamenya kwacu iyo hari jambo wiyaturiye ku Mana nicyo nkundira Imana ngo irarinda ijambo ryayo urumva warayisabye yego nayo iguhagarara kandi by'ukuri yarakwimanye yego yarakwimanye kabisa hanyuma yo abaho bon nyine naratangaye iryo jwi ryangiyemo kuja kwa muganga ntababara ubundi tuja kwa muganga tubabara hanyuma ndabaho ukuri hanyuma cyantangaje rero ubu buheze nta n'ukwezi guheze bon haraheze ukwezi n'indwi zibiri izo ndwi zibiri rero ndafatwa mbabara muri poitrine ndababara nkaja kwa muganga bakambwira ati barampima nyene abo baganga bavura imitima bati nta nakantu gatoyi no kuri n'abantu bose baragafise ati reka tuguhe tunini ujuramira igihe cose ati nta ngorane ati hamugira gasport ndatambuga bo nkaguma mbabara nkaja kwa muganga kandi bagatera umuti w'amadurero ngataha nsubira nkataha hanyuma nyene ndafise umuntu tuvukana sinoreka kubivuga nukuri n'umudamu wiwe ndabakunda cyane abo bantu jewe numugisha iyo ndabibutse birangora kubavuga mugabo intumbero y'iyi ntahe yanje nashatse kuvuga nti
jewe no kuri nabo n'abazonkomoka ko bose ni bari inyuma bazoza nk'inshuro 100 ibyo arivyo byose kamera ntizizoba ziravaho bazobimenya bazomenya uko bangiriye neza uko Imana yangiriye neza uko Imana yakoresheje abantu uko vyagenze hanyuma nabo buzukuruza n'abakibi inyuma yanje bazomenye iyo Mana yangiriye neza uwo muryango wambabaye bawumenye kandi nabo bazomenye gufukamira iyo Mana bazomenye kugirira neza abandi hanyuma uyu tuvukana rero na madamu wiwe ni wewe mugabo sinoreka kubivuga barahagurutse aba bantu baravuga ati umutima si uwo gukinisha ati ni indwara ifatiye mu mutima ikintu gikomeye ati rero reka usimbire hanze bakuvure ufume bakugirire consultation baguhe umuti baguhe nimba ari binini uca ugaruka ngenda ndumara y'indwi imwe ndavuga ntego murakoze byose barabintegurira hanyuma ndagenda mugabo nsubiye inyuma ngira ngende ari sindege yo mu gitondo kare mva muhira nka 6 ribura ngeze ku muryango hariho abadamu dukorana imirimo uwo mudamu arantelefona hakiri kare cyane aho nyene ngira ngende arambwira ati mabuje ati narinda gukeneye yemwe ntari wewe ugira usiba akazi ngo ya nukuri ngahubwo ngufitiye ngo butumwa ntego imbarira ngo urumva ngo je ngo nasenze ngo saa 9 y'ijoro ngo Imana inyereka ngo ko no guhangura ijambo yari Yosuwa 1 Yosuwa 9 hanyuma none no gusaba ukarindabe Yosuwa igice ca mbere umurongo w'9 haravuga ngo none si jewe ndakwibaririye nti shikama ushira ubwoba nuko ntutinye ntucike ivutu kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose amen. Uyo mudamu rero arambwira ati umvamo ngo ntucike ivutu ntutinye abagana ko ngiye muri consultation mbega Mana yanje ntiyo urabona umwana w'umuntu yiyumvira ntiyo tugiye ndavuga ntigira ngo ni indege ihagurutse Mana iryo ngira ni rya jambo wavu nkagira ubwo ntingira mbige hari kija kuba ariko ko Imana yambwiye ngo si ncike ivutu ntacomba nkitega rero iciye no mu gicu inyiganze ntibini vya bindi hanyuma turagenda ndashika ndashikayo hanyuma baranyakira n'ukuri ndashimira umuntu yanyakiriye ni muramukazanje je nagize umugisha berse muramukazanje n'ukuri iyo nari nagiye aranyakira nawe sinoreka kumuvuga yitwa Clarisse Biraronde Imana imuhezagire cyane sinoreka kumuvuga ko nakubwiye yuko ni ntumbero no kugira ngo bazomenye ko hari wangiriye neza amen. Ngome aranyakira no kuri by'umwihariko buraca turaja kwa muganga dushitse kwa muganga consultation barapima no kuri barapima aravye muganga arambwira ati madame ibintu rero ati waje wenyine ntayari wamperekeje ati rero we vyihuse ukeneye operation yihuta ati kuko imitsi yawe itwara amaraso mu mutima yarazivye ati dukeneye kuraba twugurure turabe ati turabe neza ko ari umutsi umwe canke ibiri canke uko vyabaye ati mugabo ikiriho nuko imitsi yazivye yo ndagira ubwoba operation vy'ukuri ndagira ubwoba ndabwira umva barahamagara uwo mu berser wanje araza baramubwira ibintu ko bimeze baratubwira rero ati aho ibintu
uko bimeze nuku ati mwivuza gute turababwira ati aha rero bikeneye amafaranga angana uku nuku amahera by'ukuri menshi urabizi amahera menshi cyane hanyuma baravuga ati kugira ngo none murashobora kuyariha tugire operasi by'ukuri niho navuze ko ndabashimira cyane ndashimira rwose by'umwihariko umuryango wa Jerome Ntibarekerwa Imana ibahezagire barabikoze batitaye ku butunzi batitaye ku amafaranga uko angana batitaye ku byo boha abana babo basigira canke iki ariko mwita ku magara yanje mwita ku gusubira kubaho kwanje Imana ibahezagire kandi ko mwumvise n'iryo jwi ry'Imana buriya Imana ntituma bose mwashoboye kwigamburukira Imana ibahezagire amen numva no basabira ijuru ko ibintu nyene n'ibintu ariko iherezo ryiza n'izyo ndabasabira amen hanyuma nkongera nkabwira n'abazonkomoka yuko mwangiriye neza ndabashimiye cyane hanyuma iyo operation biragenda neza bon ngarutse kuri ico gucika ivutu natahuye yuko bakiheza kubimbarira nafise ni operation mbega yemwe naho rero haheze umwanya niyumviriye nti rya jambo Imana yantuma Imana wanteguye neza uravuga uti ntucike ivutu ndi kumwe nawe iyi message ndose nico gituma wampaye iri jambo navuga ibyo aribyo byose Mana wewe wavuze iki aho nja hose wavuze ko tujanye tugumana no munsi wa operation ninjira muri iyo sale ndabwira Imana nagiye mfukamye imbere y'igitanda bwa mbere ndabwira Imana ngira ngende ndabibwira nti wa Mana we wavuze ngo turajana turi kumwe nubu niwe uje imbere abo baganga ico bakora ko cose abari we ubanza kugikora amen ico bavuga cose abari we ubanza kuvuga n'amaso yabo abari we ubanza kubibona hanyuma ndagenda no kuri Imana ibana nanje yo operation iraba igenda neza basanze imiti imeze gute basanze imiti vy'ukuri yarazivye cane yarazivye gose yaranambwiye uwo muganga ati ndatangaye kubona ukigendagenda ati kuko wari gutambuka ugapfa ukagwa hasi batazi ikikubayeko kuko urumva uko natambuka gatoyi ngize iforo ntoyi narababara cyane barambwira ati aha ukuri warushigaje igihe gito cyane hanyuma rero iyo operation irabirahera ndakira barantekerera imiti ndataha mugabo ngarutse mu gushima vy'ukuri uyu muberseri wanje Clarisse Biraronde n'ukuri yarirengagiza akazi kiwe afise akazi kenshi niyakorera akantwara kwa muganga akangumizaho aho sinaja mu bitaro yabari kumwe nanje no kuri Imana imuhezagire n'abana biwe n'abazomukomoka ko nawe bazomenye ko mama wabo yagize neza kandi ndamushimiye n'abo bana batuva bakomoka ko baze bakora iciza baze bamenye kugira neza hanyuma namwe nararengewe ibyanyu no kuri Imana iri hejuru iravyumva hanyuma rero bitagenda neza gutaha ndataha ubu wumva umeze neza cyane haleluya reka ntere haleluya zitatu zo gushimira Imana haleluya amena haleluya amena amina Mana ndagushimiye ubyumva uri mwijuru kubona waragarukanye mu buzima gloriose bantu b'Imana araho umuntu akavuga buke mugabo umuntu akumva buhoro buhoro by'ukuri ni Imana yamugaruye kuko iragufise ku mugambi munini ndibuka turiko turasenga umunsi umwe nukuri haraba manifestation Satani aravuga en personne ntegerezwa kumwica yari muri sari wanje nari kumwe n'umuneve wanje ntegerezwa kumwica ngo na cancer nteza kumwica na cancer ngo kandi arayifise turasenga turabwira Satani ngo ntawutwara
uyu azoshingira intahe Imana avuga ubukuru bwo gukomera kw'Imana yacu. Turavuga ngo turataramuye kanseri turayikuyemo umva. Yagiye mu masengesho baca bamubwira ati Imana iragukijije kanseri. Gororiyo yarambwira ati jewe nunga hatumvirize ngene havyimvye ikivyimba kiri mu nda. Atonekara mu nda. Ya operation bangirira hariya nagize hemorrhage. Barambwiye ati rero hariho ni kyste bakuyemo ati reka tuzogatwara muri laboratoire araho tubirungika ati kenshi turabipimisha kugira turabe ko ata kanseri irimo. Jewe rero nagize ubwo ngo uzoca ugaruka rero kuraba inyishu ngo ivyo bintu ntivyagaruka. Ndagira ubwoba sinaja kubaza uko bimeze. Mugabo hari ukuntu naba aho hantu bambaze nagira utudurere nkagira utudurere rero aho muri ayo masengesho umva nagira ndakunganire ko ari aho vyavuye. Rero ndyamye umunsi umwe nari ndyamye ngaha nyene iwanyu Imana irambwira ndarota ndota ngo ngo nja muri toilette mugabo numva ndiko ndaribwa cyane hamunda hanyuma ngo acasohoka ikintu cy'ikibule ikintu kimeze nk'ikibuye ca shokora kiriko amaraso hama ndagisohoye ndakiraba none ngo ibi nibiki ndabura ivyo arivyo hanyuma ayo maraso asharavako avuyeko aca haza ijwi numva ikintu kimbari ngo kwiki kivuyemo ngo nugusama wosama ngo ikiko ndakigukuyemo itiro rero rica rirahera rero nico rero naho rero navuga iyo ndoto nagize rero turi muri iyo sengesho na mama Raoul reka bandanye urumva rero turiko turasenga Satani aravuga ngo integerezo kumwica na kanseri ngo kandi karayifise ngo ntigashobora kumbana. Turasenga tuvuga ko azobaho yamamaza imirimo ikomeye y'uhoraho yakoze. Hanyuma agiye mu masengesho ahandi ahora asengera baca baramubwira bati Imana yagukijije kanseri kandi atasha arambwira turazi ko cyakibyimba cyane ngahaye cyagiye ati n'ububare bwose bwaheze. Urumva Satani rero arondera inzira zose zishoboka. Haleluya haleluya. Ariko nshima Imana Imana itubereye maso. Haleluya. Imana itubereye maso. Satani agira imigambi Imana ikayitegura. Urumva iki kintu cy'umutima nta mutima yaragwaye muga denku ngo ariko arababara akiriko ndari bajana kwa muganga atanguye kuribwa bacaja kumutera amantidurere. Mugabo ngene umugabo wanje yavuze ati no ibi bintu ntibishoboka genda basi wicare uzi neza uko ibintu bimeze. Aja muri Kenya murumvise ngene byagenda asanga imitsi yose jana hariho n'uwari ngo waranyunyutse ubanka kantu utagicamwa n'amaraso baracara ureyanima. Bisigura ngo Satani yarondeye ikintu cihutisha ikintu cyo mwihutisha ko muganga yaramubwiye ati tekeza ntusubire no kubuja ati kuko ni wabuja uri kubitasupa. Nuko uravyumva Satani yemereye amagerageza kurondera inzira zose zo kwica abana b'Imana ariko ikibagira kwari umugabo ari hejuru yiwe. Haleluya. Ubu niwe turiko turashima, ubu niwe turiko turavuga ubukuru bwiwe. Ntera intege umuntu wese hungira munsi y'amababa y'Uhoraho kuko niwe afise ijambo ryanyu. Ariko urazi umuntu afise ubugingo bwawe mu biganza byawe ukamwima ikibanza kwiriye. Jewe haramvuga none gamana abantu umuntu yobabwira gute bantu b'Imana. Imana niyiturinda, Imana niyitugwanirira, Imana niyidutabara, Imana niyifise ijambo rya nyuma ku bugingo bwacu. Muhungire munsi y'amababa y'Uhoraho. Goro nukuri ndagushimiye cyane kubona uzanye intahe ntihabura bifashe
kandi n'Imana mwijuru yanezerewe kubona uri kurayishimira. Iyo ushinze intahe kuko nk'uyu intahe yagwanijwe cane je mu gatondo namenetse umutwe bimwe biga Satani arazi iciye intahe igiye namenetse gukora. umutwe biranka ko ndavuga none ibingira ndabisivye rero nzoba ndabivuga ariko hakaguma hari ikintu kimbwira ati ntuzureke gushinga iyo ntahe ntuzureke gushinga iyo ntahe ko ndi hariya ndi muri Kenya naravyemeye naravuze ngira nje muri operation nyene ndapfukama imbere y'igitanda ndabwira Imana nti Imana ukankura aha hantu nije nzogushingira intahe nzovuga ko wangiriye neza. Haleluya. Rero Imana iragahora ku ngoma yampaye indi misi yo kubaho kandi nasavye Imana ngo izompe ikiringo nshikaje co kubaho kuyikorera no kuyumvira. Amen. Ndayimenye uko ntigeze kuyimenya kugira ngo nzotahe ndayisanga amahoro. Haleluya. Yego. Hanyuma ariko sinoreka kandi gushimira cane by'umwihariko umushinga nawe wanje yarangwaje n'ukuri arangwaza ariko nababara aha muri poitrine natora agahengwa ari uko bamfyondeye afashe ukuboko agafata n'inyuma nukuri yarambaye hafi yarangwaje yaransengeye yego ndabashimiye cyane n'abana banje baransengeye kandi barihanganye yego nuko rero subiye kubwira Imana ngo uragahora ku ngoma. Haleluya. Haleluya. Natwe turayishimiye cyane. Sinzi ko hari akajambo ka nyuma wo usigaranye canke kuhejeje. Ka nyuma ushaka gutera intege cyane abapfakazi. Buriya jewe ndi sensible cyane ku mupfakazi niyo ndamubonye numva sinzi ko ari uko nabiciyemo nukuri umupfakazi ahari hose afise privilege iteye ubwoba imbere y'Imana afukama abwira Imana ikintu izokimukorera. Amen. Kandi areme cyane hari ibintu Imana iteguriye umupfakazi nukuri biri special ayizere gusa ayizere. Hanyuma nsubiye gutera intege ingo zose zitorohewe ikintu kimwe nukubwira ibibazo Imana ntibakandagaze ibyabo ujya mwanya wo kuja kubwira ngo reka telefone naka ndamubwira ibi ngo reka telefone ngo urumva ngo warabonye ko atasolisi oya nta solisi ntayiri ikintu wumva kigoye ugara ufukame ubwira Imana canke wicare kuri ico gitanda cawe canke kuri iyo ntebe utimane ibintu bimeze uko ntorera inyishu kuko ugiye kubwira umuntu abwira uwundi ucubi inkuru no kuvuga ariko Imana ntikwararaza ntivuga vya bindi wayibwiye contrairement y'umwana w'umuntu. Amen. Nukuri goro ndagushimiye cyane cyane gose Imana iguhezagira. Bantu Imana ntitererana, Imana ntitetereza, Imana uyegamiye ntikurekura ngo utembe irakugumya mu gikiriza cyayo. Umuntu urushe, umuntu uremerewe, umuntu babaye hungira ku Mana. Byoguta. Rero ndagushimiye cyane Imana iguhezagire. Imana y'ububasha n'ubwiza n'ubutware no kugororoka. Singira amajambo akwiye yo kugushimira ariko kimwe akira amashimwe Mana. Akira amashimwe ariko aradudubiza mu mutima gloriosa, akira amashimwe ariko aradudubiza mu mutima wanje wagize neza Mwami Imana kugwanira umukobwa wawe kuva mu buto bwiwe umwasi ntacyo atakoze ngo ababaze umutima wiwe ariko ngushimira ko wamukomeje ukamushigikira ukamugwanira intambara zose uyu munsi akaba ahagaze hano ariko arashingira intayi izina ryawe Mana ndamusengeye Mana uri imbaraga zawe Mwami umukomereze mu buntu bwawe naho Satani yovyura ingunza zimeze gute amenye ko atahandi hari ubuhungiro amenye ko ubuhungiro buri kuri wewe wenyene umureme mw'ivyizigiro bikomeye mukunzi mwiza inyota igwire y'ukurondera Imana kuko ijambo ryawe rivuga ngo ukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka nibo bakubona ashikamiza umutima wiwe kuri wewe akwizere muri vyose sengeye urugo rwiwe ukomeze kururinda uruzitiro rwubakira uruzitiro rutamenwa n'umwansi umwansi ntazosubire kurubona ukundi
uhezagire abana biwe umugabo wiwe n'ivyo bakora byose bihabwa umugisha nawe uhezagire bazokurikiraniye intahe bose mana abafise ibibazo bibananiye bamenye ko atahandi hari ubuhungiro bamenye ko ubuhungiro buri kuri wewe wenyene ko niba ufise ijambo rya nyuma uzura n'ivyapfuye bikaba bizima mwami Imana wazuye uru rugo urarurema uraruhagarika urugirira neza uzura ubugingo bwa gloriosa mwami uramwimana nta numwe worekura kuko twese uradukunda kanatsinda wavuye mu ijuru atakindi kigukuyemo atari kurokora ubugingo bw'abari mw'isi rero umuvyeyi mwiza ndagushimiye cyane wakira aya mashimwe hanyuma icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise amen amen murakoze Imana ibampezagirire mwese amina